Bazo kijanye ni filime ndundi aho gipfira ni he? Ya. Uvuze ukuri. Aho gipfira reka ntangure muri zi generation ariko mu kintu cimbise cyane cibanga. Abantu bose bafise muri zi generation gutangura muri 2015 guhereza muri 2024 abantu bose bafise utu YouTube ni ku nyungu zabo. Okay. Uko uranyumva abantu bose bafise utu YouTube ni ku nyungu zabo. Kandi nta muntu ariko arabuvuza ngo bakreye ubu YouTube bwabo bwo ku nyungu. Mbe izo YouTube zabo bakreye bararonka amahera. Imana irabahezagira bakaronka amahera. Mbe ayo mahera abakinyi baba bakinaye baratanga sacrifice kuri bo. Nabo baronke n'agasabuni. Iyo ni entre parenthèses. Rero bareka ubugyajya kuko uto YouTube si terambere. Okay. Ahubwo baje hamwe. Icyo kizazi nyene uvuze guhera muri 2015 kugira 2024. Neza cyane. Sivyo? Yeah. Twarakoze kandi twarakoze impinduka. Abo uriko bitwa aba legend bo barose sponsor kuva kira nko bivuza amabanki yarabashigikira. Neza cyane. Mugano mu mabanki ndari karadushigikira. Kandi tukuroze zose ikibazo kiri itadushigikira. Kuko ari nyene rero umaze gutanga iki rero ijya sacrifice. Leta imenye ko mubaho. Turariko bande rero ni twebwe nyine turiko bande ombwira abo baberi ndo uri kuravuga abo bahe prib uri kuravuga bige bizazi byose uri kuravuga bategerezwa kuri uri mukuri yego uri mukuri bicare rero ndavuze ati bicare hamwe rero sibajya babiri cyangwa batatu ni benshi turi benshi na ruguru turakenewe na ruguru ariho baseneyasi barakenewe abo rero si twebwe dukeneye mu bwo buryo niyanza ndiko ndakubwira leta twagurire ego urazi impamvu leta mukeneye yuko leta ishaka kubagurira icuvuze bikeneye kwanza twicare hamwe tukora ubumwe bwoboneka gute mu gihe hagati yacu tugishonje aha iyo niza kumva uravyene ko ni cyane kibazo yakubwiye ati dukora ama YouTube cyane kugira tubesheho turonka amafaranga rero ico kintu gikeneye kwanza tukuru ubugyaga muri ndensire ndundi kubera ari ubugyaga bwinshi urazi aho ubugyaga buhera kugira dukora ibintu bizima tukeneye kuja hamwe okay dukore filme zunguka kugira turondere zijya makampuni leta niyabimenya yuko aba bana bagiye hamwe leta n'umuvyeyi niba bose dufise umukuru w'igihugu akunda abajama ico kintu yo gishigikira guys mumeze gute mumeze neza cyane muri bien muri cool rero turakora ibiganiro ngurabona ngana nabindi muze mukora mukagirana sawa nanje rero nguyu Eric Sigara namuzanye kandi numukinyi wiki wa Mareresi numukinyi wiki wa Mareresi ya myidogo urabona jengira ndabe ko urusaku nukuri kwimbitse nukuri kuri serie je ndaba ikintu mukshira imbere ikintu mukunda kandi je ni test ngira nganire na Sigara kandi azi byinshi ndazi mwe mudukurikirana mumaze kuraba amasinema menshi murakunda gukurikirana sinema ndundi urumva murakunda imiziki murakurikirana imiziki rero je ngoma ndabe yuko apare y'urusaku yo kuzana insaku gurondera nyene insaku ziriko zirapasa muri industry reka je rero nzana umukinyi wa Mareresi tuyage dutera inkuru Sigara ni yaje na mahoro salama lakini ndashimuhoraho nawe ambo boje gushima burashaka gushima ariko simwanya wose ntegeza gushima ama reka ndakubwira ikintu kimwe uno musi tuza kuganira ku bintu bitatu canke bine bikomeye okay cyambere kuvyerekeye filme ndundi yafiriye he aho filme ndundi yafiriye ne yarapfuye ni bande bayishe ivyo byose ndaza kubivugaho okay cyo cyambere ego cyambere ikindi mfise message ya filme yanje ingo zirazana ingo zirazana ni filme nshasha abarundi bayiteze dimanche bijanye kandi no kumuyanikiriza Amede Manirakiza areke gupostinga intore ndindi areke kuyipostinga abihebe urumva niyerekwa anyumve areke gupostinga intore ndindi ayumva ivyo yapostinze nivyo nyene oya azopostinga ariko ingo zirazana izo sohoka dimanche ya kwa Mungu yiwe zosohoka vendredi ni weekend zose ariko
anyumve neza anyumve areke gupostinga intore nindi kuko ingo zirazana igomba ipostingo dimanche. Okay, umva amede ni impanuro canke nitegeko muhaye? Bo byose birimo. Ndamuhaye itegeko ubwo Imana yanyerese. Imana yakweretse neza cyane kandi ndamuhaye amahirwe yanyuma n'umugenzi arabizi ariko aranyumva n'umugenzi areke gupostinga izo tariki yashizeho areke kwanza azoposte ryari mare 35 kuko andindire na 2 semaines yiwanje kwanza posting ngo zirazana hama mfise n'ubutumwa bwa kwa Chimamanda ubutumwa Moses icyo ndamwisabira niyerekwa navyo nyene niyerekwa wamweretswe ko neza cyane we ni Elia ni Elisha ni Yakobo urazi ikintu kimwe ubu sinitwa Eric Sigal nitwa Mr Enkoni director Enkoni no kuvuga mu Kirundi ko bantu batashobora gutahura Enkoni ni ibintu bitabaho Enkoni urashobora kundondera Joe Enkoni ukabura kandi uhari kandi mari bisigura yuko jewe n'umuntu nahezagwe n'Imana byose ndabikora kubw'Imana n'ubu rero niza umwanya nsenge gato gusa tuje tubandanye isi yo kumaombi lakini apana nsenge gusa ikiganiro kigende neza usenge mu kiganiro bro je nta muntu ari sisenga nduzijwi senga ku mutima nagira ico wiyumvire gusa gukora Imana nyuma wabo wagikora ko Imana ivuga ati wiyumvire gusamba n'ubusambanye rega no wiyumvire no gusenga uba waheje kugusenga kaje sio gusenga ngomba kuryama ndiyumvira gusa ati nagira nsenge nkaca niryamira mba naheje kubikora ariko ko wabidusavye bikore nta kibazo murakoze cyane Amen. Ni gusenga nk'umufumu none. Oya. Gusenga urugara amaso ukoresha umwana. Ni kugara amaso ni mako gatambara. Kama nima. Chengira kozidu. Oya. Ni dua nini? Lakini haonika kofia. Ni gusenga. None dua ni gusenga ni Kiislamu. Niki Icyarabu. Byose ni gusenga. Okay. Ariko nasenga. Reka tuduge kwijambo Enkoni. Ya Enkoni. Reka duhere ku gice ca mbere wavuze ati ya filime ndundi yapfiriye he ni bande bazishe eske o kwemeza kwanza abarundi yuko filime ndundi yapfuye ya yesa eske ikintu capfuye kuri wewe kiba kimeze gute kiba kira hantu gihagazwe gifunzwe gikenewe kugisengera kugira kiduge ndakubwira impamvu why cinema ndundi zitashika muri EAC muri East Africa ya ni kubera babuze iki kintu rero ngomba mvuge zafiriye hehe ni bande bazishe iyo ni point ya mbere tuzakuganirako dutangure 1960 kwa Ngabo Leonce agikura gito Ngabo Leonce n'umutama twakunze cyane muri nzi ndundi mbo yashise festival ikintu gikomeye cyo gufasha abajene mbo amasponsoro z'abazungu Union Européenne amabanki yaramufasha kugira afasha abajene none ubukirihe ninde amaze kuronga muri festival 5 million canke 10 million yogura kantu atanga ubushimwe ariko ubushimwe none ubushimwe butakugurira ni parcela n'umuduga raba izayase zindi kampuni ingere zitanga ubushimwe ubwo nibwo bari ubujyajya bwa Ngabo Leonce yuba ajya amafaranga bamuhereza akayaki ndakubwira ikintu kimwe kira muntu afise amabanga yiwe ujya mutama afise amabanga yiwe hajya Imana iguhaye ikintu uba ushaka kugihezagiza abandi ari kuba inkumyi kirahomba reka ndakubwire gene festival igiye guhomba igiye guhomba Burundi twayikenera mu kwezi kwa kane kwa gatanu ubirihe nikibaho kubera amasponsor amuna bisigura yuko abanze kwanza reka ndamuhanuriremo mutama wanje aho yonone ico kintu cy'abajene Imana imufashe aronga amasponsor mashasha yibuke n'abana b'igihugu gutanga agashimwe ko bafasha mu buzima bakabandanya iyo ni point ya mbere yononye ndetse kuko niwe yadutanguriye umuntu yadutanguriye rero ni mizi je nangura ku mizi bivuye ku mizi bica bigenda rero izi generation shasha rero dutangure generation shasha kuva muri 2015 izi kuduga za baravine bande abashasha nyene kugeza muri 2024 bononeye rero cinema
niho dushaka kumenya uburyarya ni bwinshi ubu UI ujuwaje ya bakora ibintu batazi benshi ya bavuga filme kuko mu Burundi dukora filme ni audiovisuel umva mu Burundi hakugwa audiovisuel visuel urafise amahera ya filme mumbwire filme imaze gutwara miliyoni 50 gutangura ku miliyoni 50 mu Burundi ni filme n'amafaranga menshi canke filme kwanza n'ubwenge ukaba uzi norme ya cinematographique ukaba ufise rero sponsor na target na vision okay mbe filme yanje ni ngaha biography ni ngaha nyene mu Burundi filme yanje ishaka ifate yase filme yanje ishaka ifate Afrika filme yanje ifata isi nzima ni target na vision ni gusaba rero sponsor rero byabuze ikintu kimwe nuko ubugyagya bwabo buri kuri ibi bintu bagiye bubakira ubu YouTube bwabo bwite mbo ivyo niyerekwa tuvuge niyerekwa Imana yabahaye ngo kira muntu yigenge ariko sivyo Imana nishobora kuwezagera wo umuntu umwe bavuga ati aho abantu batatu canke babiri bakoraniye Imana iba iri hagati mbwira abantu bamaze guhamagarana muri sinema ndundi ngo bacange ma YouTube barondere vision na target kuri ico kintu kugira ama company rero bakore ikintu kizima kiri kiri impact bakore ico kintu kizima nyuma ayo ma company za yase za Afrika zibarondere zibafashe ariko bamaze gutanga iki sacrifice kuri ivyo bintu ariko bobo ubugyaga bwabo barikorera kubera ku nyungu zabo bakigisha abana kugira baronke amahera ku nyungu zabo ariko ugasanga nabo bariko barigisha nabo bariko barasohora nibabaha ico bakeneye ni kubajya gusa rero ndabatumye abo bantu bisuzume nabo nyene abo uvuga ni bande rero abantu ba generation 2015 gushika 2024 izi generation shasha amalancement officiel yabaye ni menshi cyane nga mu Burundi abo nyene bagira ivyo bintu aba ba bendo wayo ba izo generation izo iperiva ni musaza wa kera izo generation shasha zishe industry ndundi zisuzume kuri ico kintu kuko nta muntu azogufasha uri umuntu umwe none sigara Mr Enkoni ya ni zina shasha ni gute none wewe wobwira umuntu ngo cinema ngo nta cinema bakora ngo baremye ama YouTube channel mu gihe ayo ma YouTube channel abafasha no kuronka amafaranga bakaza kurutira kuri banki kugira babeho ni inyungu zabo rero barondera mbega ko baronka amahera nimba baronka amahera bahayiki rero bajya bakini bakinana nimba bafite kontra bahembwa ku kwezi ndavyize n'Imana yanje senga nta muntu ahembwa ku kwezi bakoresha bagi bande kumengo hari ukundi izo generation shasha zitanguriye nyinshi cyane izo generation urazizi n'amazina yabo sindina kuvuga barizi izo generation shasha kutangura muri 2015 kuduga gushika muri 2024 izo nyene none bakore barondera inyungu z'igihugu canke za generation zindi canke bakore barondera ico babeshaho umbwiye ikintu kizima bakore barondera inyungu y'igihugu nikindi bakore barondera gutunga nabandi babeho kuko bobo inyungu z'igihugu gute voilà umbajije ikibazo ciza cyane urazi aho tuyihendera ikintu cyose ni sacrifice ndera kubaze bamaze gutanga iki mu gihugu kubira umukuru w'igihugu ni cyubahiro Evariste ndayishimiye abaye ico bifuza sacrifice bamaze gutanga voilà umuntu aza kugufasha iyo nawe wifashije none amafilme nasohoka mbwira amahera mumaze gushira industry ndundi mu gisata c'imikino urashobora kugandira kuri utariya muri meri voilà ni bande bariya rero muri meri izo zose ni sacrifice ni bande muri ndisi ndundi bariya muri meri kugira leta ibafashe ni twebwe nyene indwara riha muri meri nimba wewe ariha umuntu umwe ariko bitangire ni muri za generation voilà bicare hamwe n'Imana yabwiye rega munkurikire neza bicare hamwe biyumvira ico kintu mbega filme ndundi izohaguruka gute ariyo sacrifice tumaze gutanga mu gihugu bicare hamwe biyumvira ico kintu we sacrifice ushaka bicwe n'inzara ngo bari mu ma sacrifice oya none Imana
ifashe uwifashije koresha umwanya. Oya nanje aho ndakubajije neza. iyo YouTube channel wavuze ko baremye ku giti cabo ibafasha kurotira amafaranga muri YouTube bakashira mu mifuko bakagura imodoka ya ma déplacement bakagura injya bari muri tournage bakagura impuzu ura muri cinema ntibambara zya mpuzu nyene. Urazi ushaka ikintu uko gitera imbere ubanza kwanza kwitanga. Aho muko murari ntawuhura ubanza kwanza twe twaritanze vyaraheze mwaritanze kuntu twitanze ni gute duhere ko ico kizazi nyene uvuze guhera muri 2015 kugira 2024 sivyo twarakoze kandi twarakoze impinduka abo wori ko bitwa legend bo barose sponsor kuva kira nko bivuza amabanki yarabashigikira mugano mu mabanki ndari karadushigikira kandi tugroze zose ikibazo kiri itadushigikira kuko ari nyene rero umaze gutanga iki rero ijya sacrifice leta imenye ko mubaho turari ikori bande rero ni twebwe nyine turiko bande ombwira abo baberindo uri kuravuga abo ba Happy uri kuravuga bige bizazi vyose uri kuravuga bategerezwa kuri uri mukuri yego uri mukuri bicare rero navuze ati bicare hamwe rero sibajya babiri canke batatu ni benshi turi benshi na ruguru turakenewe na ruguru ariho baseneyasi barakenewe abo rero si twebwe dukeneye mu bwo buryo niyanza ndiko ndakubwira leta twagurire ego urazi impamvu leta mukeneye yuko leta ishaka kubagurira icuvuze bikeneye kwanza twicare hamwe dukora ubumwe bwuboneka gute mu gihe hagati yacu tugishonje iyo niza uravyemeye ko ari inzara kibazo yakubwira ati dukora ama YouTube cyane kugira tubesheho turonka amafaranga rero ico kintu gikeneye kwanza dukura ubugyaga muri industry ndundi kubera ari ubugyaga bwinshi urazi aho ubugyaga buhera kugira dukora ibintu bizima dukeneye kuja hamwe dukore filme zunguka kugira turondere zijya makampuni leta niyabimenya yuko aba bana bagiye hamwe leta n'umuvyeyi no bose dufise umukuru w'igihugu akunda abajama ico kintu yo gishigikira mon frère kwizina gihoraho senga tuvuze industry ico kintu ni kintu cyagutse tuvuze industry voilà sivyo voilà rero muri industry ntidushobora kwicara ngaha duhuze kuko muri bino bintu dukora dukeneye competitions amahiganwa marushanwa none ushaka duhuze gute ushaka duhuze gute reka dukeneye competition reka ndaguha umuco filme ntihagaze gusa kuri competition filme isaba ibintu byinshi cyane cinematographique ntihagaze gusa aho nyene filme isaba connection ni bande muri industry ndundi barondera ama connection nakubwiye sivyo twebwe twima opportunity sivyo yo kugira visite zongoka sivyo mbwira none leta idushigikiye he erega bari hano uri kurakwepa wovuga ngo twishire hamwe dukora ubumwe muhama leta bidushigikire okay none koresha umwanya sivyo umaze kwicara sivyo ugwaruka abantu bageze muri 10-20 mugakora urunani mukaja hamwe mukavuga ati reka twiyungunganye sivyo dukora akantu runaka eske leta ntibibone ko bwari ubumwe twakoze mpaka abantu igihumbi twese tuje hamwe mumbwire reka wowe waserukiye ngira ngo abo bakinyi ba generation shasha kugenda batahuriye new generations bagende hamwe bakora ikintu kigisha Burundi biography kuko Burundi bwavuye kure Uburundi buture eske urisiri yuko leta ijya kwa stating ico kintu neza cyane ndakubwira ikintu jewe mfise kore urisiri yuko Burundi umva kwizira gihoraho je senga imana yanje inyumve mu gihe tukibana umukobwa yambaye imini vyonyine tukamwiruka inyuma mu nyumve basi banyakuba mu nyumve je ndatuye unyumve koresha umwana ndatuye kwizina gihoraho senga nyene icubahiro umukuru w'igihugu Variste Ndayishimiye ahari anyumve mutama je ndafise projet nyumve je ndafise projet yatwaye imyaka 10 iri mu nzu iyo projet ni vyerekeye cinematographique iyo projet ndayimushikirije nibanga ryanje n'Imana nawe tubonanye nyumve iyo projet ndayicaranye imyaka 10 yofasha generation umwana kivuka ari ya ruguru mu cyaro afise izingabirano ko yovyuka akavuka agasanga cinematographique ico kintu kimufashije iyo projet ahubwo wovuze ati wowe ufise projet y'ukuntu wobasha gutera ibitegwa bikongoka mugabo wici uri kuravuga nico pasa
nico tuze turamenya aho tugeze mu turimo tumenye n'ivyo umukuru wacu amakunda sivyo uko buri muvyeyi afise uko arera abana biwe sivyo uko umuvyeyi wacu rero twebwe tureze nuko mind yo bimeze birashobora gushinga abari ibintu bibiri bitandukanye sivyo reka niyo mpamvu ndiko ndavuga abantu bafise ama projet ngaha mu gihugu ni benshi sawa anyumve rero iyo projet ko yofasha abantu abasenease nkuko muri ko murabisaba kandi rero si bose baremewe izi buri muni bworozi hari abantu ingabirano zabo arizo nimba je ingabirano yanje hivi wori kuravuga uko sivyo kore mbwira mu masupici yose mutama maze gukora hari umusurumva dutera intege mu gisata cy'imyidagaduro ni kubera tutabimushikiriza oya biramushikira kuko nawe arabitiramirako rero mushikiro umunsi sivyo arabitiramirako uno munsi ariko aratumva je murandaba bito ntaguciriyemo sivyo kore ntaguciriyemo murandaba iyo dukosa amakosa tugapostinga ikintu kirimwe amakosa nta misegonda 5 yohera bataragutelefona abantu bari muri leta bisigura baradukwirikirana neza cyane none kuki wori kuravuga ngo badushigikire kandi ibikorwa babibona erega umuntu yagahagera reka rero dutangure bushasha reka dutangure ubushasha batumve ko tutegereza dufise projet je ndafise nakubwiye iyo projet nibanga ryanje n'Imana n'umunsi tuzobonana abantu bariko baranyumva banyumve inimero yanje ni 60 383 950 gatandatu kabiri gatatu umunani gatatu icenda gatanu ubusa iyi nimero yanje ndayitanze je mfise projet izofasha abanya b'igihugu bivyerekeye cinematographique ikibazo sico ubu twiga amashure abavyeyi bagujije imitunga dufise hari abana twe twiza amashure ariko abavyeyi bagujije amatongo iyo twaje tuva turiga university turayimara bro mugabo duhejeje leta ikacitubwira ngo nimwige mwibaza ngo hari akazi muri leta uracumva ico kintu oro muvyeyi yagujije naho twokuriye twebwe kugira twe twige uko twakuze batubwira ngo umugore mwiza ari mwikaye n'ubuzima bwiza buri mwikaye none wewe uri kurambwira ubu office projet izokwigisha n'uruvyaro ruriko rwaduga mapema Jeskiro gitoyi kwizira g'Imana Jeskiro gitoyi sigitoya kirakomeye ni ikintu kinini cyane ego sindiko ndavuga ngo ni gito muri wowe ni kinini guko cyagutoye imyaka 10 by the way mugabo uri kuriyumvire yuko abo bantu ugomba kugishikiriza bagufate mu mugongo yuko bazokwapsettinga kugufasha muri ico kintu neza cyane ndavyizeye Jose mwami n'umukama Jose tubikesha amasengesho ndavyizeye urumva aho nacyo novuga iyo point urayumva neza mugabo ikintu je novuga sivyo mu gisata kijanye n'imyidagaduro voilà braza turakora umuntu yagahashika nko nabivuze turakora kandi turakora cyane sivyo ubu hari umuntu yozambwira ngo hari umuntu atazikoresha umwanya hari umuntu yozambwira ngo ntazi riva hari umuntu yozambwira ngo ntazi abera ndo mu gisata cha filme sivyo mugabo abantu bose ugiye kuraba nkuko wabivuze ofisiki mbe baje abantu mukoresha murabariha ahubwo ni muri cya gisata nyine nakubwira cyo gukunda igihugu mapema tugakora twitangira neza none ushaka dukora iki kugira leta dushigikire kandi urunani twararokoze urunani nta runani ubumwe turabufise je nakugenda ushobora gukundana bino bintu turimo competition nanje nakubwiye ati wowe yaje avuga ngo ni ngo ahebe gupostinga movie nde ahebe gupostinga iki intore posting yande iyo ni competition nini voilà bo ari ibintu umuntu aba yereswe kuri inzira yiwe kira muntu siko nka filme yanje abantu banyumve abantu bako barankurikira bakurikire Raji Films dimanche izosoka dimanche bakurikire Raji Films ingo zirazana mbo bagire commentaire na partage muri yo link trailer yamaze gusohoka bashire na nimero zabo umuhamagaro rero uyu muri comment bashire nimero zabo za limikashi bariko baranyumva munyumve mushire nimero zanyu za limikashi muri commentaire y'iyo filme ingo zirazana izosoka dimanche trailer yayo imaze gusohoka umuntu wese aza gushira nimero ziwe
irya sacrifice ngiye kwitanga ndisiri reka ndagutera jewe Mr Inkoni twari ahantu turi Gitega nakoresha umwe turi mu kazi umufana umwe aramutelefona avuga ati je n'umufana wawe nakuye intamba yawe kuri Facebook page yawe voilà ati nari mfise ikibazo c'ibihumbi 10 kuresha umwe atamubwira ati jewe amafaranga ndaza kuyagutumira ubundi bize burya twaciye tuba bize burira tutararonka ukuntu yo mutumira mu mafaranga uwo mufana yaramutelefonnye mu ijoro ryose icyo kintu uvuze kirashobora kugufasha cyangwa kikakononera bivanye na sansi wakivuze eske uri siri y'ibintu uvuze ndi siri guys je nitwa Kim ivyo bintu muze kurikirana abantu mukurikirana bandike radio abantu bose bakurikirana Emery Nick yes exactly Emery Nick show bashira ama nimero zabo muri Raji Films na Emery ushire muri bika ama nimero zabo n'ama commentaire n'ama partage Imana jewe senga igiye kubahezagira because Nimikashi zabo igiye kubaherezagira wore ku ruhande rwacu muri filime tubuze ubumwe kugira dutere imbere n'urukundo w'urukundo yifuza muri industry ushaka urukundo nyabaki mu gihe waje ngaha kuri TV nkaguha ikiganiro is love mu gihe wakusanije abakinyi kandi uzo watwibiye akabanga yuko abakinyi mukinisha mutabariha baje baragusupportinga mwakinye wowe ushaka urukundo rumeze gute voilà urazi urukundo rw'iterambere ni burya bumwe n'ubwo nyene voilà umva rero capacité ya kila muntu muri domaine rero ndinje muri domaine ya filme capacité ya cinématographique tu buri réalisation n'abandisi dufise abametteur en scène mu Burundi n'abandisi turonderane nk'abandisi rero dukora ikintu gikomeye tureke gukina tuvuga ngo ama filme dukina audiovisuel dukina ama théâtre par exemple mbeho uribuka yuko tuvuze ati industry numva ni company ikora produit runaka ibintu runaka bisigura nkuko wabivuze dufite talent zitandukanye muri bijya bintu ntundondere kugira ngo twandikire hamwe filime ahubwo zana ya mafaranga guko niyaza gutuma nanje je nzosubira kwiyongeza niyo partenariat tugiriranira muri kamera aho nyene rero none okay wewe ivyo niko ndakubwira sivyo je bino bintu nariha ikori muri Meri uno musi uraje ndaguha ikiganiro kuri TV wanje sivyo ejo uzogaruke ndaguha ikiganiro hama ku mwaka ce ntanga ikori aho nyene rero hama ngo rukundo ruzongeze he nimba wowe ubikora ni myezagiro yawe ariko hariho abandi batabikora mugabo ndiko ndakumvisha yuko gwa rukundo ukeneye muri industry rudakenewe kuri umvira ntago dukeneye twebwe aho rero nimba udakenewe urukundo ndiko ndavuga jewe ubwo rukundo je ntago nkeneye aho rero izi generation rero gutangura muri nimba ukeneye urukundo rwa competition aho izo generation zose zikeneye competition muri cinema ndundi ni hawe biko birafira reka ndakubaze rero nimba bakeneye hit canke igikundiro badafise urukundo ivyo vyose naho bija bayiranga nyene mu bindi uburundi na yase kuko raba kwanza mbwira filme ndundi imaze kurenga yase ibihugu bitanu basi ikibazo sico wewe wabitangura bisigura hakiri kare filime nta mutaje dushiramwo kandi uwo mutahe naho uze murabanza murabe sivyo ugwaruka mu Burundi turiho nkuko bavuze umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umujama wacu sivyo igihugu banza urabe dufise company zingahe mu gihugu eske muri gwagwaruka kuri kuravuga ni bangahe bafise akazi ko turi bishomeri ngaho twarahejeje amashuri sivyo ico kintu cyose ubanza ugishira hamwe muri rusange imbere yuko uvuga yuko ngo dukeneye ubumwe sivyo kuko jiwe sinzo gusupportinga ngo dukinire filime hamwe cyangwa twandike filime hamwe mu gihe hari undi muntu nshobora guprofita za kumudufaranga duke kugira ndi hinzu wora bizi tuba mu zo gupanga turarentinga so dufise ubulala bullshit bwishi buduhanze rero bujye bumwe wowe ushaka ntibushoboka mu gihe tugifite inzara ntonto niyo mpamvu nakubwiye dukeneye competition gukini company dukora produit zimwe ukora juice nkora juice dukenere kuraba who the best juice kugira umwe aza kuguza sawa nimba ukenere rero iyo competition muri cinema ndundi muri filme ndundi mu audiovisuel dukora bindira nakubwira ikintu kimwe ndatuye iki kintu umuntu wese akeneye yuko ico kintu kiba abanze kwanza ku ruhande rwiwe yisuzume atange sacrifice nizo nyene
zo gukora yes zo gukora sacrifice ya mbere no gukora ego niko uzi wewe sacrifice ya mbere no gukora waste time for work urikora atakaza umwanya mu gukora sivyo watakaza umwanya mu kwiyumvira kijya kintu kuko kiba kingana cyose kuko twese ntitwiyumvira ko bakubwira twinjire muri Bibiliya gato bakubwira ati ibikorwa bitagira ukwizera byose none okay aho nyene sivyo mukore mufise ukwizera exactly nta kuntu wofata indwi cyangwa ukwezi uri kurategura filime hoho muri ivyo bikorwa byanyu mura mufata n'imyanya yo gusenga mugasengera igikorwa cyanyu urumva sinovugira imitima ya bose ku ruhande rw'iwanje je uwo mwanya ndawufise ubwo sinzi ko uyo mwanya urawufise wewe je ndawufise wewe bandanye iyo nzira urimo ndazi Imana izoguhiza urumva so rero tugarutse ku kibazo c'ifilime ndundi sivyo ahubwo dukeneye ibintu vyinshi bitandukanye n'ivyo uri kuravuga ngo urukundo muri filime ndundi ivyo mukeneye rero jewe nabigize projet imyaka 10 ndayifise mu nzu nimba nyakuba nabivuze mutama hari numujene numukunzi w'abajene anyumve mutama ndafise projet nandise yatwaye imyaka 10 kugira indisire ndundi ihaguruke ku izina ry'uhoraho senga anyumve ndabimusabye abantu bamwegere bandonde amasengesho ndazi Imana irayumva araza gushika sivyo uburewe muri filime wifuza yuko Abel Nduwayo na Fanny Lavine n'abandi mwebwe mwesi mwo kwiyunga mukagira urunani neza cyane mbe warubizi yuko dufise intamba mu rugamba warubizi ko dufise amaframbo Doris warubizi ko dufise amatima atandukanye neza cyane iyo habaye gukina sivyo gukina duvuge tugiye guserukira igihugu turashobora gutora umukinyi umwe muri Frambo d'Oreste mu yindi team kugira twunge bugiye bo muri kuravuga twebwire ikintu dukeneye sivyo ndikimwe nariko ndavuga leta ni dushigikire cyangwa igisata kibijejwe kivuga ati turafise amafaranga hariho miliyoni 100 hariho miliyoni 500 ni muje hamwe ababishoboye rero hama dukore ifilime iserukira igihugu ubwo nibwo bumwe dukeneye mugabo mbwiye je nitwa Kim the Price uri kuraza rero sivyo mugabo umbwiye ngo je nawe ngo dukore ubumwe mu kinyegero nikibaho nikige rero nakubwiye mumaze kuja hamwe mukora ikintu kijana na biography y'u Burundi ko twaciye mu bintu bigoye cyane ni vyishi ivyo bintu rero bicare nkuko bivuze ndazi yuko Imana dusenga twebwe ntiwayikoze none wone ufite project y'imyaka 10 nayikoze genda gupropose rero neza cyane kandi uramezagiye sivyo narayikoze genda gupropose ubu rero umuntu wese anyumva ndafise project amfashe kuri ico kintu ndafise ibihumbi hafi 12 ngabe dukurikirana kuri YouTube channel yacu neza cyane guys mu mutera intege mugende mu mushigikire Mr. Ekoni munshigikire arasohora filime yitwa Ingo Zirazana ndafise yerekwa rya Mede areke gupostinga intore ndindi abanze kwanza ndeke jewe filime yanje sohoke hanyuma indore ndindi mu nyuma niya postinga intore ndindi ahura nibibazo anabazo kijanye ni filime ndindi aho gipfira ni he uvuze ukuri aho gifira reka ntangure muri zi generation ariko mu kintu cimbise cyane cibanga abantu bose bafise muri zi generation gutangura muri 2015 guhereza muri 2024 abantu bose bafise utu YouTube ni kunyungu zabo uko uranyumva abantu bose bafise utu YouTube ni kunyungu zabo kandi nta muntu ariko arabuvuza ngo bakreye ubu YouTube bwabo bwo kunyungu mbe izo YouTube zabo bakreye bararonka amahera Imana irabahezagira bakaronka amahera mbe ayo mahera abakinyi baba bakinaye baratanga sacrifice kuri bo nabo baronke nagasabuni iyo ni entre parenthèses rero bareka ubugyajya kuko uto YouTube siterambere ahubwo baje hamwe n'igihugu kizobumvira kizobashigikira bagiye hamwe hanyuma babonye bagiye hamwe igihugu kizobashigikira ariko nta muntu igihugu cyo shigikira bamutwika miliyoni 100 cyangwa amajana 2 uri umuntu umwe nibibaho dusara amasozera ikiganiro rero nakaye jambo giye babwiye ndababwiye yuko boreka ubugyajya bakareka amajambo tugakora ico igihugu cifuza n'Imana igaduhezagira tugatera imbere ntiturarenga yase Afrika ribatuzi mu bintu vy'imikino vya cinema ni bake mu mupira w'amaguru ni music rero mu buzima tuba dukeneye ubumwe ari abantu bafise don bazi kwandika ari abana bazi realisation
kuko mu Burundi na mu director baho Okay. benshi raba mise en scène umudirector arafise degree benshi raba mise en scène nabigisha Okay. ariko bo bishira ngo aba director Okay. mbo bafise degree zaye ariko jewe Mr Nkoni Imana yaramezagiye Okay. nariyize mfise degree 7 muri cinematographique koresha umwanya arabizi Okay. rero kubera iki badashaka yuko tuja hamwe ubumenyi mfise n'ubumenyi bafise tukaburundika hamwe tukakora ikintu kizima hanyuma izo makampuni turondera zikadufasha. Okay. Niyo sacrifice yacu. Now. Uburorero mu bindi bihugu ingene bimeze. Maha dufate mu bindi bihugu. Okay. Aho rero uranyibukije ikintu gikomeye cyane. Now. Mbega mu bindi bihugu nga Nigeria, Tanzania he vyateye imbere. Na makampuni afasha ingabirano z'abana b'igihugu babo. Okay. Ariko kubera iki wayinga ni bugya bugyajya. Tubura kuja hamwe tukubaka ikintu kizima tugatanga iyo projet nkuko nakubwiye mfise projet inayiteguye mu myaka 10 yo gufasha abana b'igihugu nawo baba mu cyaro ruguru bakavuka bagasanga cinematographique yarateye imbere. Rero nka Nigeria amakampuni zo zifasha amasinema si umuntu umwe si bande ngo baravine ngo bazomfasha jewe Mr Nkoni babere ngo bamfashe bariva ngo bamfashe bande abo bateye imbere abo bafise igikundiro mu gihugu giherera nganyene no ariko dukeneye kuja hamwe dukora ikintu kizima hanyuma izo kampuni babone bakora ikintu aba bantu bakoze ikintu kizima reka tubafashe kuko ikintu kizima ahantu abantu bakoraniye n'amahera. Alright. Mr Nkoni, ntaguciriyemo guys, je mvuga ati mwumvise byinshi duhure mu kiganiro gikurikirana Kim The Prince. Thanks so much.